Abakunzi b'ikiganiro umuntu muzima twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Turabashimira cyane ukuntu mudukurikirana. Turabibona mu kudutelefona, mu kutwandikira ama message. Nukuri abantu bose batwitwararika, Imana bahumugisha. Amahoro rero n'urukundo biva ku Mwami Imana bibane namwe ubu n'ibihe byose. Tugomba tubandanye rero cy'iganiro cyacu cyitwaga ngo umukenyezi w'agaciro, nico tubandanya ko twakibasezeraniye, kuko benshi basabye ko tugikomeza, reka tukibabandanirize. Ubwo rero turizera ko muri benshi muduteze amatwi, kandi turizera yuko cyagiye kibagirira akamaro. Abo cyagiye kigirira akamaro n'ukuri barabigaragaje, kandi Imana bahumugisha. Turashaka rero ko benshi ibiganiro byacu bibafasha, ariko kenshi biba byize iyo muhindutse tugasa n'ibyo twiga. Burya kwiga ni kimwe, gushira mu ngiro ni yindi ntambara. Turabasabira kugira ngo musenge cyane kugira ngo tuje dushira mu ngiro ibyo twize uko bukeye nuko bwije, Imana bahumugisha. Mu byo duheruka kwigana rero twiganye neza yuko mu biranga umukenyezi w'agaciro kandi yamaze kwakira Kristo harimo utugingo tubiri twasigaje ariko ngomba tugana no munsi. Icambere twavuze yuko asho kwakira abashitsi. Icya kabiri tuvuga yuko agomba kuba ari umuzezwa bintu w'umwizigirwa. Ikiro cyo kuvuga umuzezwa bintu w'umwizigirwa nico ngomba kuno musi twigana nkuko ne nakibasezeraniye. Mu ngingo rero ziranga umukenyezi mwiza yakiriye Kristo, twaraziwe mu izo zibiri zari nyinshi ariko twavuzemmo izo zibiri ko ndozigarukako. Tugomba tubanze turabe umukenyezi w'agaciro, ukuntu yakira abo bashitsi, ukuntu kandi abumuzezwa bintu w'umwizigirwa bikamugirira akamaro. Reka duhere mu Migani twumve ngo ishimwe ry'umugore aroranye. Imigani 31 turasura tuyasome, duhere ku murongo wa 13. Haravuze ngo arondera ubwoya bw'intama n'ipampa, akoresha amaboko yiwe umutima ukunze. Ameze nk'amato y'abadandaza, ibyo kujyana aho byo bakure abikurayo. Avyuka hakiri mu ijoro, kandi abo mu rugo rwabo akabagaburira, akagerera abakobwa biwe ibikorwa byabo. Ndasimba ngende ku mirongo 17. Avuga ngo akenyera inkomezi, agakomeza amaboko yiwe, abona ko ibikorwa byiwe bimugirira ikimazi, kandi itaragiwe mu ijoro ntirizima. Afata kijishisho, iminwe yiwe igafata agati gahinga inyuzi, aha ikiganza umworo, aramvurira amaboko umukene. Ntatinya ko sheregi igwisha urukanya abo mu rugo rwabo, kuko abo mu rugo bose bambaye ibizikomeye zisa n'agahama. Yijishira ibyo kuryamamo, yambara impuzu zera nziza n'iz'amashigisha. Imana ihabwa icyubahiro. Hepfo kuri 25 bavuze ijambo rikomeye. Haravuze ngo inkomezi n'icyubahiro nivyo myambaro yiwe, kandi we yiyumviriye iby'igihe kizoza aritwengera. Imana idufasha. Aya masomo uko aragera kuri 5 na masomo atwereka umukenyezi w'agaciro. Twumvise yuko agomba kuba uherenga kuri 13 gushika ngaha kuri 17. Twumvise ko akenyera inkomezi, nuvuga ngo ibikorwa byiwe biramutunga, kandi ngo ameze nk'amato y'abadandaza. Ibidandazwa niyo byo biri kurara bikurikira. Umukenyezi w'agaciro ntagomba kuba umunebwe, kugira ngo yakira abo bashitsi, kugira ngo umuzezwa bintu. Mbega bavye umuzezwa bintu babavuze iki? Nuko ivyo bintu azezwa abifise. Ntushaka kuba umu ekonome udafite ivyo ekonomiza, seke bari byo kubika. Rero urumva ko n'uwo mugore agira uruhara mu byo kugira gute, mu byo kubika. None abigenza gute? Mbega igituma hatabaho ibintu byo kubika ngo umuntu nk'ibyo yakiriza abashitsi, ngo umuntu aronke ibyo aziganirize kazoza, aziganiriza biwe, afasha abakene. Ko twasomye neza ku murongo wa 20 avuga ngo aha ibiganza vyiwe aboro. Nukuvuga iki? Yavuze ngo si biganza si ukuboko cyangwa abahe, oya, ahubwo agira icyo abafashije, arabapfumbatisha abo yarushije amahirwe. Ntushobora gupfumbatisha umuntu rero natacho sigaranye. Byumvikana ko bari bifite ibintu bigize gute bihagije, ashobora kuronka n'ivyo abika n'ivyo akoresha. Turagira rero ngo turabe abantu bagiye babaho bakagira icyo bagira gute, bahagira icyo bamarira abandi, kubera ivyo bagiye bagira gute babika. Turasoma ngaha mu Bami ba kabiri igice cya 4 umurongo w'8. Turahasanga ivy'umugore w'Ishunemu n'umwana wiwe. Umunsi urizina Elisa Shunemu, kandi hariyo umugore w'umutunzikazi aramugobera ngo amuzimane. Maze uhereye icyo gihe yaciye yaho yamajayo bakamuzimana. Bukeye nyamugore abarira umugabo wiwe ati, mbona uyu muntu ko ari uwera kandi n'umuntu w'Imana, enda tumwubakire akumba hejuru ku nzu, tumushiremwo uburiri n'ameza n'intebe n'itara, maze yaje kuturamutsa azahora araraho. Umunsi urizina araza aja muri aho kumba araraho.
araraho abarira umuntu wiwe Gehazi ati mpamagarira uwo mugore w'umunyashunemu amaze kumuhamagara aramwishura araza aramwitaba abarira Gehazi ati umubarira uti ko babitwariritse bene uko uti none yo gukorera iki uti mbega uragomba kuvugirwa ku mwami uti canke kumugabisha w'ingabo aramwishura ati oyaye nzokwigumira ngaha iwacu maze Elisa arabaza ati none twomukorera iki Gehazi aramwishura ati erega nta mwana agira kandi umugabo wiwe arashaje aramubwira ati muhamagare amaze kumuhamagara araza ahagarara mu itangaza ry'umuryango Elisa aramubarira ati umwaka ugeze aho ugeze uzobukikiye umwana w'umuhungu nawe aramwishura ati sigaho nyabona muntu w'Imana reha kumpenda jewe umusavyi wawe Imana ihabwe icyubahiro ubwo bafite akanya bazosoma ico gice cyose bagire gute bakimari uyu mugore w'umunyashunemu yari umugore w'ingumba yabanaga n'umugabo wiwe ariko ngo yari afise umutima mwiza yari yarigishije ko kwakira abashitsi yibuka inkuru ya Aburahamu ko yakiriye amareka atabizi nawe yakunda kwakira abashitsi maze ngo umunsi umwe hama haca abantu basaba indaro umukozi w'Imana rero Elisa akama haca agasaba indaro bakamwakira neza bakamwishimira mbese ijisho rikwishimiye nawe uraribona kuntu bamwakiraga neza bikamunezereza ariko uwo mugore agira gitekerezo ko yari umujene mwiza w'umutware wiwe aramubwira ati mushinga ntaye wanje none ko uyu muntu yamaca ngaha ubona gute twomubakira inzu uko bigaragara n'umushitsi yamaho kubera Elisa yari umukozi w'Imana yakunda kuhaca agiye ahandi hantu kubwiriza ubutumwa none haravuga ati nta kuntu twomubakira icumba cyo hejuru hama twamushiramo igitanda n'imeza n'itara noneho iyaje akamenya ko ari nk'icumba cyo bakamashikiramo umushinga ntaye ko yari umuntu mwiza baraba umugabo n'umugore baje inama bakundana aravyemera baramubakira ico cumba bamaze kumwakira ico cumba araza araraho maze uwo mukozi w'Imana nabyo bintu bigira gute biramutusha ukuntu wamwakiriye ukuntu wamugiriye neza burya rero bana b'Imana dugomba kuba abantu bakunda kwakira abashitsi umukenyezi w'agaciro agomba kurangwa no kwakira abashitsi agomba kubakunda akabishimira akabaha amazi akabaha ibyo kujya kabitaho ukuntu uwo mugore w'umunyeshuri yakiriye Elisa byaramutushije bimugirira neza nawe yumva arakozwe aravuga ati no ifu ko umuntu ngikintu ndamukorera ngo aramuhamagara aramubaza ati kutwakira neza ukatwitwareka bingana gutya two gukorera iki uwo munyashunemu kuko yari umugore adafite hamuka adakunda ibintu adashitugwa n'ivyisi na Yesu yaramugiriye neza aravuga ati nukuri muba mahoro nta kibazo jinzi gumira ukundi nta ngorane uwo mahoro utekane ntabwo yakoreye icyiza kugira ngo agire gute ngo aronke inyungu oya ahubwo yakoresheje aho kimurimo ko yari umuntu yamaze kumenya Kristo yamaze kumenya ibanga ryo kugira neza basi noneho ngo amaze gusohoka Gehazi yari umukozi wa Elisa murabizi noneho ngo Elisa arabaza Gehazi tuni umuntu tumukorera iki Elisa cabona ikeneri hari kubera yakunda kuhagendera yarahazi ngo Gehazi aravuga ngo reka nta mwana afise kandi umugabo wiwe arashaje Elisa shima Imana kwa rusiki nayo gira gute yo umwitura yo mukorera mugo kitavuye kujya mugore yakimusavye oya ahubwo ari we gize gute ari we bikabakavye ineza burya yitugu yindi basi noneho ngo asubira amubwira ngo muhamagare ngo aramuhamagara ngo caramubwira ngo ugomba kwenda gukorera iki amubwira ati nta nakimwe aramubwira ati rero igihe nicagira iki kigeze bivuga ngo umwaka ni wagera aho uyugeze uzobukikiye umwana w'umuhungu kuko yaramaze kubona ko ashaje n'umugabo we yashaje igihe cyarenganye igihe cy'ibyizigiro cyarenganye aravuga ati sigaho umuntu w'Imana yakubwira gute yakumpenda acagira gute muri make yamugaragaje ukuri yavuze ati niho yari kumubwira ati ndashaje n'umugabo wanje arashaje urukuramo ibyizigiro by'iki yari kumubwira ati ndabona ko ufite umutima wo kungirira neza mugabo mu by'ukuri umwanya wagize gute waragiye yarasanzwe azi neza yuko umukenyezi amaze gusaza atakibona imihango ibyizigiro byo gusama bitagize gute bidahari ariko kubw'imbaraga z'Imana n'inyuma ya zera Imana irakora uyizigire gusa uyizere gusa Elisa yizeye Imana yizaye ko ishobora gukora ibitangaza no mu gihe cy'ibyizigiro bye byamaze kugira gute kurengana ariko uwo mugore wewe ntiyavizige ko abana ko hamaze kurengana ariko kubw'imbaraga z'Imana nimwasoma hifo muzoyisomera kubera tuba turiko turasigama n'umwanya muzobandanya inkuru nuko mu nyuma yaje kuronka uwo mwana umwanga Imana yamukorera ibitangaza ariko mwiyumviriye ga mwaba fasoni mwe n'abandi bose ko yadukurikirana mwibaza yuko uwo mwana yavuye kuki nta handi yavuye ku kuntu yakiriwe abashitsi arabishimira bagirira neza atanyunga bashakako maze uhora namugira gute amugirira neza buriya rero uzakora iciza ukiri mwisi ugihumeka ntuze wivura ukora ikibi iciza kiragutegereza kandi Imana ikikugarurira mu gihe gikenewe uje ugira umwete wo gukora iciza abakenyezi bagaciro bagomba gukora ivyiza batabitewe no gushaka inyungu batabitewe no gushaka ishema ahubwo babitewe n'iciza kiba muri bo babitewe no gukorera Kristo
noneho rero uyu mukenyezi murumvise nta yindi ntandaro nimwe yatumye aronka iki yatumye aronka uyu mwana amuhawe nuko yakiriye abashitsi akabakira abikunze abikuye ku mutima atanyungu ibaze ku buryo agira naho yimvira ngo abubakira icyumba cyo hejuru muri make yumva mu yandi majambo ni icyumba cyo ni etage yabubakishirije yemera kubitangira atanyungu atari mwene wabo atari musaza we ariko abikigihe abakenyezi bubu haraza gusa n'umwe wo mu miryango y'abashinga nta ugasanga yakunje isura ari wo mu muryango turetse uwo yarabonye ingenzi gusa yihitira haraza abashitsi babiri batatu ukabona arahindura isura umuntu yese ka amazi y'ubugari akayahindura yo koza abana kandi atari wo mugambi kubera imitima y'abantu yamaze gukomantara urukundo rwakamutse mu bantu ariko ni mwumva uwo mugore w'umunyeshunemu yemeye kubaka etage kugira ngo babakire umushitsi bene data tugomba kwigira kuba fasoni babe abagororotse bo mu gihe ca kera nawe tukaba abantu b'abanyarukundo burya umugore w'umunyabuntu ngo yamana icubahiro niko migani hatubwira uwo mugore yari umunyamuntu yamana icubahiro icubahiro ntuzugishake mu kwambara mu kwiyemera oya ahubwo icubahiro gishaka mu gukora ivyiza kandi ibyo vyiza ukoze bizokugarukako nibitazo kugarukako bizagaruka ku mwana wawe n'umwuzukuru wawe ikibi ntikibora ahubwo ikibi cyamaho no mwijuru kiragira gute kiritugwa ukiri mwisi byiza wakoze uzavyitugwa no mwijuru kandi bizogira gute uzovyitugwa uyu mugore nta kintu na kimwe cyamuhaye umwana icyamuhaye umwana nuko yakiriye abashitsi akabagirira neza akabikora desinteressement atanyungu rimwe akeneye kandi Imana yagize gute yarabimwituye rero mu bintu biranga umukenyezi nivyo nimwasoma hariya mwitanguriro muzasanga ko Aburahamu yakijije muyomba wiwe Loti kubera yuko yakiriye abashitsi bamumenera ibanga maze arabasabira kugira ngo nibashika iyo baze babaye ati none wasanga hari babiri hari batanu sindi buhasome kubera umwanya muzohisomera hariya mwitanguriro mwumve ingene Aburahamu yagize gute yakijije muyomba wiwe Loti kubera yuko yakunda kwakira abashitsi na Loti muzosoma ngo Loti amaze kugera hariya isodomu ngo nta kindi kintu nakimwe yasigaranye mu mico myiza kiretse gusa kwakira abashitsi yabitojwe na Aburahamu se wabo maze ngo kameye yakiriye abashitsi naho abashitsi nyine igihe bagenda bavuye kwa Aburahamu n'ubundi Loti yarabakiriye ngo ntiyabakira gusa ngo baramubwira ngo turabandanije ngo ababwira ngo yandabingize ngo arabahate kizokorekara umuntu w'umunyabuntu w'ukuri w'urukundo va mu mutima ni abantu basagira gute arababembereza arabahata kuko urukundo ruri muri wo ruruzi rurasesekaye arabahata nawe udashaka kugira ngo ni karibu bavuga ngo n'ukuri wihangane ndagiye ngo sawa ngo nta kundi oya uwo ntabwo abarufise ahubwo urufise aranaguhata akubembereza oya ngwino ndabinginze ndabasavye mwigore murari wanje yarababembereje gushika bagire gute barari wawe kandi abo bamarayika nyene nibo bamujabukije bamuterera isowari kubera iki kubera kuntu yabakiriye akabigura mbere hageze n'igihe baza kubafata mwijoro yemera guta avuga ati nofuma ntanga abakobwa banje hako mugira gute mugira n'abashitsi yarashira urukundo rw'abashitsi namwe mwumva umuntu yemera kutikura umwana habanga umwana wenda muhevye bafuma mugira nabe hako bogira nabo mushitsi yakunda abashitsi nake umukenyezi yakiriye Kristo agomba kugira urukundo kwakira abashitsi atabaronderamo inyungu atabamo nanje bazonyakira ahubwo agomba kugira gute agomba gukora iciza hama iyo turavye neza dusanga yuko aba bantu bakiriye abashitsi barinze bakira etage nk'uyu munyeshuri mu kazi nuko birafite ibintu bakoresha ntiyari kubaka iyo nzu azafite ibyo akoresha ntiyari kwakira abashitsi adafite ibyo abakiriza none kubura ibyo kwakiriza abashitsi biva kuki mbega kubera iki tutaba abazizwa bintu bakomeye mbega kubera iki tubura n'ibintu tuzezwa muri iyi misi y'imperuka tugeze mu gihe ca Kristo nko mubizi ariko ubwoko bw'Imana Imana niyo kutubwira ngo duze turakira abashitsi taduha n'ibyo kubakiriza ntibishoboka ahubwo mu buryo bumwe cyangwa ubundi turashobora kubura ibyo kwakiriza abashitsi bivuye mu gusamara bivuye mu bihe by'intambara bivuye no mu yindi nzira ariko aho dushobora gukosora reka twakosore natwe turindira iganza cy'Imana ngo dukoreko noneho rero hari ibintu nagerageje kwegeranya abakurikiranye ubushakashatsi begeranije ibintu ingingo 10 zituma abantu badakoresha igihe burya ikintu cyambere burya abazungu baravuga ngo time is money nuvuga ngo umwanya na amafaranga guta umwanya birashobora kunzanira igihombo utazogarura ni naco gituma kugira ngo turonke ibyo twakiriza abashitsi kugira ngo turonke ibyo tubika tugomba no kwitaho igihe cyane cyane ini wacu muri Afrika dufite ingeso mbi yo kudaha agaciro igihe ni ikintu kizimvye igihe niyo mafaranga igihe nibwo bwenge igihe nico kintu nibwo butunzi ufite muri iyi si ugomba gukoresha ukabyaza umusaruro none hari ingingo rero 10 zerekana abantu badakoresha igihe izo ngingo zikaba ari zimwe mu zituma abantu badatera imbere ikintu cyambere umuntu adakoresha igihe ikimuranga no kuryamira
abantu benshi bibaza kuryamira ari bwo bukire ariko kumererwa neza ngomba kuryama ugasanga amaze umunsi wose aryama abandi bakaryama akavyuka saa 3 saa 4 ubwo n'uruhombo runini mu isaha imwe ushobora kuba winjize umumiliyoni cyangwa ukabutaye kubera kwiryamika kandi mu gihe ntacu gukuyemo kubera itoro ryo kuryama mu gatondo ntacu bari kimaze tubigwa neza yuko amasaha meza yo kuryama ariko saa 3 gushika saa 11 ayandi masaha yose uryama ntacu bamaze ntaca kumarira kwajya amasaha 3 ya mbere yo kuva saa 3 gushika saa 6 nayo kuruhura umubiri kuruhura impagarike yose Imana yateguye neza yuko entiere kimwe cya gatatu cyubuze umuntu azomara mwisa azomara mu kuryama Imana yapanze ko amasaha 8 abayo kuryama amasaha 8 yo gukorera Imana amasaha 8 yo gukora ibikorwa byacu ubwo rero Imana ifise ordre n'abantu bagomba kugendera kuri ordre atarakajagari mu buzima kufata ngo wirirwa bijyamitse ngo ujyamo umunsi wose ngo ujyame iminsi 2 burya kuba ari gutumwanya gusa no kwihombesha nayo ubundi ntabwo Imana yapanze ibintu byo kuryamira kuva saa 3 gushika saa 11 niyo masaha yo kuryama ku muntu yakoze neza ku muntu yiriwe arakora akazi kandi biramuruhura umubiri bikaruhura ubwenge bukaruhura intekerezo umuntu akavyuka ameze neza ashobora kubandanya gahunda z'undi munsi rero iyo ni ingingo ya mbere iranga abantu bagira gute aha muri Bibiliya hari ukuntu babivuze baravuze ngaha mu migani 19 mwumve namwe imigani 19 umurongo wa 15 n'amajambo bahavuze ku bantu nk'aba haravuze ngo ubunebwe butera itiro ryinshi kandi umunyabute azogira inzara Imana tubabarire ubunebwe nibwo butera itiro ryinshi kandi umunyabute azogira inzara nuvuga ngo umuntu niyaguma ajyamiriye inda yo ntuzobwira ngo sinshaka kurya nayo uzogira gute uzogira inzara none umva uzogiki utarondeye ikiranga ubunebwe rero ubunebwe ngo butera itiro ryinshi niko bavuze ngaha mu migani 19:15 none makunda kwiryamira saa 5 ndaryamye saa 8 ngo ndaryamye ntiyumvire gukora umenye ngo to utarazogira inzara kandi iyo nzara izomutera kuba umuja nibyo dusoma ngaha mu migani 12 umurongo wa 24 haravuze ngo uko banyamwete kuzoganza ariko umunyabute azoshigwa mu buja umuntu w'umunebwe azoja mu buja azoba esclave azomuje w'abandi kubera ko atacagize gute ataco yimarira kandi ubwoko bw'Imana ntiduhamagaye kubabaja ahubwo tuguhamagaye kugira gute kuba ku mutwe ntitubimirizo tugomba ahubwo kuba ariko dukoresha hako tugira gute dukorera abandi kuryamira rero mwumvise ko ari ikintu cyambere kibi kandi kidahimbara Imana kuko Imana yagipangiye amasaha yacu amasaha yo kuryama ni mwijoro ibikoko navyo bikagira gute bigasohoka icya kabiri aja iyo atateguje ikiranga umuntu iki gihe aje atateguje ruwa ngo aravumbuka gusa nta gahunda ntaki akavumbuka akaja kwa naka kuko atakazafise ko atagira gahunda aje atagize gute aje atateguje icya gatatu ngo igikenewe uyu munsi agikora ejo ibintu byo yamari ndabifanya inzobikorejo nzobikora ubundi ntiyumva ko ibikora uwo munsi ariko rero igihe tuba dufise muri ubuzima bwacu burya yisomye ijambo ry'Imana avuga ngo twebwe turabuna umunsi umuntu w'Imana agomba gukoresha uno munsi nk'ari umunsi wa nyuma wo kubaho kwiwe uje ukoresha umunsi nk'ari umunsi wa nyuma wo kubaho mu bijanye n'ubuzima mu bijanye n'ivyamwemu ukoreshe umunsi umwe nk'ari umunsi wa nyuma wo kubaho kwawe wipange neza ubuzi ngo mbega imbere y'Imana mpagaze gute uyu munsi mbega uyu munsi nakoze iki wipange niki Imana ishaka ariko apana ko mvuga ngo nzokoresha ejo sahacu rw'ijambo ry'Imana ritubwira ivyo ukora bikora no munsi ikindi ngo amarira umwanya wiwe n'inguvu ziwe mu bintu bitagira inyungu dufate par exemple nk'umurimi ugasanga kandi mahano nawe urabona ko atanyungu zigize gute zizohava abana ko hamaze kononekana mukagumagira gute kumahizirika cyangwa uriko urarangura ibintu namburi umukomeransa ukabona ko ibintu ibikonda biranguye birampombesha ndanguye itomati zirabona zikononeka mugagoma wizira ku ico kintu raba ikintu kiva mu nyungu ntugatebe ku kintu atanyungu izogira gute kizokuzanira ikindi kigira gatanu havuze ngo yamari intwari mu majambo umunebwe cyangwa umuntu ayonona umwanya aba intwari mu majambo n'umuntu ukunda gusanga mu gipindi mwirigara yashuhije mu kabare ntahabura ivyo byose bikagutwara umwanya w'ubusa atakintu kimwe kurira gute uri kurinjiza ahubwo kikagira gute kaguhombye ikindi yama ari umuntu inyuma mu bikorwa imisi yose mu bikorwa namba ari umurimi uzosanga abandi bageze gutera we akiri kararima aho ntuze bizene ngo Imana izokorera igitangaza mwene data oya Imana ni nyagahunda nago mbagenda gahunda namba hari igihe cyo kurima cyagezwe abandi bakarima mu kwa 12 bagatera dufate mu kwa mbere ukaja gufata mu kwa mbere kabiri ugiye kurima wizenga Imana izokorera igitangaza cyagute kandi babaye umunebwe Imana ntikorana n'abanebwe abanebwe nta kibanza bafise mu murimo w'Imana umukenyezi w'agaciro agomba kugira umwete kandi agenda na gahunda kandi agendera ku gihe akaba umuntu w'umunyabikorwa mugo bikorwa ku gihe nawe murabizi yuko hari igihe ushobora gukora mu gasanga ukoreye ubusa kandi wakoze
muzesoma muri Korinto wa mbere igice c'9 aho Paulo karerekana abantu bagira amahiganwa mu vyampwemo ngo hari abantu benshi bahiganwa bagashika ariko bagahiganirwa ubusa bakaruhira ubusa bakanavunika ariko bakavunikira ubusa kubera iki kubera yuko bagendaga kuja kugira gute baragendaga bakiruka bakaba bagize course mugabo ntibakurikiza amategeko y'umuntu yabahaye ubirukanyisha no muri rugendo rwa Kristo nuko no mu buzima busanzwe bwo nuko ushobora kwiruka mugabo kiruhira ubusa ugiye kurima abandi bageze gutera ukizana imana zo kora bitangaza abandi bari myurihe tugomba kujana n'igihe abakenyezi bagaciro tugomba kuba turi abantu babakozi babanyamwete kandi bakora kuri gahunda kukazi bavuze ngo mutonde 7h30 wowe ukahigerera 2:30 saa 3 bakwirukana ngo nukuri ngo ni satani ngibi nibigeragezo oya amategeko yazi yakazi ugomba gushika ku gihe kandi ugakorana umwete urashitse utanga gutera telefone aro mwiriwe gute abana amata ibiki uri hehe turasokera hehe mbego no musi modeli gezo ni hehe uno musi ndaza gusokoza ivyo byose by'amajambo atagira akamaro n'umwanya uta ivyo byose Imana irabibona ntuze wizero ngo Imana yagukorera igitangaza ukazi bakagukunda ugatera imbere kandi utagendana n'igihe n'ikintu kidashoboka Imana ishaka abantu bagendana n'igihe bakora ku mwanya bakizera imigisha y'Imana ikindi ahoza karenge ahakunzwe umuntu w'umuntu ikimuranga umuntu yonona umwanya ikimuranga iyo ahantu hakunze yahameza karenge ku wa mbere ni hari ku wa kabiri ku wa gatatu kandi abantu bagira gute bagege bahamuruha kuko atakaza afise yama yatonze nkutonda ku kazi ikindi imigambi yiwe yama yishira muri kazoza nuwo mbwe afise imigambi inzu zo bandubaka ikinzo bandubaka yama bishira hehe muri kazoza ikindi yankumuruho kizoranga umunebwe yankumuruho ni wa wundi ushaka kubwira abana ati mwabana mwe rero murondera akazi turangire twokwitunga ngo mama ngo akazi benshi kuna gusanga atakazi babuze ahubwo barabuza ko bashaka agashaka ko kwicara agashaka mu biro kandi aho yari kudandaza amakara akaronka ubuzima yakuja muri boutique akaronka ubuzima muganka nkankaniya ngo mpaka rusa ko mu biro ako mu biro ugasanga ibikenewe bakeneye abalisansi nawe ahejeje imanite none umva akazi azogumaze ngana kwa diplome ka imanite gushika ryari ngo azonka akazi oya akazi Imana gushikize niko kazi ukwibwira gute gutangurirako akazi kamwe kaguha kandi namburo sa akazi ari gihe bazogushima muri kajya kazi ugasanga baragukunze bagize gute baguha promotion baragukunze bakurondera hane bati umuntu akora neza vraiment kandi umunyamwete ashika ku gihe akora neza no mwizigirwa katumuronderera handi bakurondera handi reka rakugaya kuronse ahubwo burakorako kazoguha kandi icyanyuma umuntu wese adakoresha igihe umuntu wese atagira umwete mu kazi ntazotinya gusabiriza niyo abantu ugamba gusanga basabiriza nipe za bisi nipe 500 nipe tumayinite kubera iki kwa ntarondera ni umunebwe ni ngombwa rero umwanya we yatesheje uwamuheranya awubona ugasanga rinza saza atakintu yibikiye cyangwa bikira biwe ariko ntagira isoni yagira isoni zo gukora akazi kagayitse mugo ntagira isoni zo gusaba mumva ukugabanuka kubwenge k'abantu bo mu misi imperuka kubona umuntu atatinya gusaba muga gatinya akazi kukazi no gakora kwahogira ibiki nibiki bene atagomba kuba amaso umukenyezi wagacira agomba kuba umukenyezi azi gukora kandi atakazi nakamwagaya icyasaba gusa arukura bagaciro cyangwa umushahara bikuremo aho kazi izo nizo ngingo 10 ziranga abantu bapfusha igihubusa none ko twabonye bapfusha igihubusa reka none twigane n'ukuntu twocungura igihe burya ibanga rya mbere riri mu gucungura igihe ni ugukoresha neza igihe ufise burya abafaransa baravuze ngo le temps perdu ne revient jamais nivyo le temps perdu ne revient jamais mugo kugira ngo urekipere basi umwanya kugira ngo vyibuze ucungura gahe ugomba gufata kufise ukagakoresha neza nuvuga ngo aho ugeze aho vyumvi tangura koresha umwanya neza umwanya umenye ko ari amafaranga umwanya uha agaciro ibintu byose nibikorwa byo mu rugo uje bipangira umwanya ngo kuva ya masaha gushika ndabampeje gupanga mu nzu mpeje kuropa kuva ya masaha gushika ndabangiye mu isoko kuva ya masaha gushika ndabampeje guhisha kuva ndabangiye muri dushe nteguye n'abana nteguye n'imeze ibyo byose ukavyipangira wowe nyene cyane ndabangiye ukazi ndakora ibi nibi ukavyipangira reka none turabe uko umuntu yocungura igihe ikintu cya mbere ni ukumenya ko gucungura igihe ni ugukoresha neza icyo usigaranye nabufise imyaka 40 nabufise 20 nabufise 15 nabufise 50 aho ugeze tangura ukoresha neza imisi amasaha yawe ivyo nivyo Imana igomba ko n'Imana igira iki igira gahunda ibintu navyo ni ibintu 10 nyene ingingo 10 ziranga umuntu azi gucungura igihe cyangwa akoresha igihe neza ikintu cya mbere ni ukugira ingenga bihe yanditse ya buri munsi
ugomba kuba ufise agenda yanditse ya buri munsi iminsi yose ukamenya ntugende gusa uhubuka utazi ibyo ukora oya ugomba kumenya ngo uyu munsi ndakora ibi bikaba bipanze bikaba bizwi n'umushinga nta wawe n'abana bakaba bizi ukamenya ngo ndavyuka nywa amazi nje muri nsenge nje muri dushe nkora ibi nibi bikaba bipanze bizwi gahunda yawe bikaba bayizi n'abana bakayimenya n'umutwara akayimenya n'umuntu aho niyo mushitsi aje babandi batagira akazi bamwe batagira gahunda yabo batagutesha umwanya kwasanga ufise akazi yasanze ufise akazi arabona ko atamwanya wamuhaye akagira gute bati nukuri mu babarendagiye akabona ko nawe uri busy ariko uje gufata agatebe nawe kwicara ukaganira nawe ubu mutijije iki ubu mutijije akarago aca yicara aganira aganire we mpaka n'amata kagire gute akababa kubera kuma wicaye kumvura rusha si byiza rero umukenyezi w'agaciro agomba kugira ingengabihe yanditse ya buri munsi akagira agenda akabanga no munsi kumwe niwe muturumbukira avuga ati no munsi ndavyo nkora iki amasaha yanditse iki kandi ukabihana amasaha kwayipangira ngo kuva gushika ya masanda bankoze iki kuva gushika ha ndabankoze iki gutyo ku buryo umunsi wose utagira umwanya wo kwicara utagira umwanya wo biganiro bipfuye utagira umwanya wo gukaribisha satani kuko narasomye ngo iyo abantu batariko barakorera imasha ngo bari mu bikorwa byabo satani wewe ntaburisha bakoresha ntuzebeshe ngo nicaye ngo satani ntankoresha oya afuma gukoresha no mu vyimvuro kagira ivyimviro bibi ukadevelopa ivyimviro bibi kubera iki kubera umwanya utaze kupanga neza icya kabiri nukunoza neza ivyo uri bukore mu rukerera abantu benshi bama bica umwanya wabo iyo amasaha 4 ya mbere yo mu gitondo tayakoresheje neza umunsi wose wa wapfuye icya gatatu nukuringaniza ivyo uri bukore ku mugoroba icya kane gutondeka ibikorwa vyawe ukurikije uburemere kugira ngo ukore neza ugomba kumenya ngo ibitangura ni ibihe ibikorwa bitazoja ni ibihe nogira ningoga notangurirako ntupfe kuyipoperanya urabi ivy'ingenzi ivyo kugira akamaro ca gatanu guteguza abagufasha aho bikenewe namba hari abakozi gukoresha babwira hakiri kare ntibaze gutevya akazi kawe usange biteguye ica gatandatu ni ukoresha amasaha yo mu gitondo neza nababwiye ikindwi kubahiriza amasaha y'ikiruhuko ca nijoro aha rero hari ingorane abantu benshi ntibaruhuka mu ijoro baba ku mateleviziyo abandi ba mu kabare abandi baraterama bakarenza ntabwo Imana yapangiye umuntu gutyo Imana isaba yuko saa 3 umuntu abagize gute abaryamye abaruhutse kandi abantu benshi kutaryama neza byabateye ingwara yo gushavuza n'ubusa batera ingwara yo kudafata mu mutwe batera ingwara yo kwamana umunabi batera ingwara yo kutagira gahunda ingwara nyinshi cyane zika kuri zingahe izo ndababwiye ziva kuri insomni ko umuntu atarose neza ni ngombwa ari amasaha yo kuryama tubahirize ikindwi cy'umunani ni kudaha igihe cyawe abanebwe ntukemere ko abanebwa gutwara umwanya abatagira ico bakora ntukabemere ko bagufatira umwanya wawe iki cenda kudatakaza umwanya mu bisamaza ibisamaza byabe bishi buri igihe abantu bayishira kuri sinema bugaca agafata ubuseri buguma bukurikirana satani yamaze kuronka abantu benshi ku bintu by'ubuseri bakina muri mu mafilme ugasanga byagutereye umwanya ivyo navyo bitwara umwanya icya 10 ni ugusuzuma ivyo wishe n'ivyo watunganije umunsi uheze panga neza urabe ivyo wishe urabe ivyo washoboye urabe ivyo uzosubira mwejo ukabikora ukabitunganya neza rero bene data dufite byinshi cyane byo kwigisha akanya kaje hatubera gato ariko nanone abakenyezi twagiranye amateraniro twababwiye ikorane giheze cyageze neza haje abakenyezi benshi cyane na n'ubutongeye kubatumira ubugira kandi kugira ngo iki kigiraniro cyacu tukibandanye ingengabihe ntitworohereza birasaba rero ngo dimanche ejo bundi itariki indwi tuzadufise igikorane kidasanzwe cy'abakenyezi turabinginze ngo muze muri ico gikorane nkuko mwaje la fois passée twarashimiye abaje n'ubu turabasanga ngo muze mwitabe muri benshi tuandanye ibiganiro byacu twagukigwe kuko umukenyeza adahagurutse nta wundi muntu wo gukiza isi yamaze kononekara kuko icyaha cyaciye ku mugore mu kwinjira mu isi kizoca no mu mugore kugira ngo gisohoke tugomba gukiza isi abakenyezi bagaciro tugahaguruka tugakiriza Yesu imitima niyazoza agasanga tumwiteguye twariteguje n'abandi ntabarambiye rero Imana ibafashe kubera gahe kabaye gato ariko tuzobandanya kuri dimanche igihe cy'isaha 8 n'igice tuzoba dutanguye aha mu bigo vya televiziyo Heritage igikorane cyiza c'abakenyezi kandi turizera ko muzaba muri benshi Imana ibafashe rero ibatera umwete nogira inyota y'ivy'Imana aho abantu barondera ubwenge kuko ubwenge baravuze mu migani ariho ngomba ndangirize imigani kabiri katurangirize kuri somo ryo mu migani kabiri ubwenge buraronderwa ntabwo bwizana ahubwo haravuze ngo bigatega imigani 2:2 bigatuma utega
ugutwi ubwenge ugashira umutima kugutahura mbere ni wahamagara ubwenge ugashira ijwi hejuru uririra ugutahura ni waburondera nk'ifeza ukabusesangura nk'urondera izahabu zanyegejwe niho uzotahura ukuba uhoraho uko ariko ukaronka kumenya Imana ihabwa icyubahiro hepfo baravuze ngo kuko uhoraho atanga ubwenge mu kanwa kiwe hava mu kumenya no gutahura Imana ihabwa icyubahiro ni warondera ubwenge ukabaranda nk'umurondera izahabu zo burondera iyo wumvise rero ibikwane by'abakinyizi byo bihurumbira kugira ngo uyungure ubundi bwenge uyungure ubundi bumenyi kubera yuko ngo utazi ubwenge ashimubwe Imana ibaha umwete Imana ibaha ishaka ibaha kugira ingo nziza mu abantu bakira abashitsi babakunze kuko mwumvise ko umunyeshure mu kazi yaronse umwana kubera kwakira abashitsi Imana ibiduhe mu izina rya Yesu. Shama